umwanzuro n'icemezo cy'umugabo yitwa Hansi Flake yahamagaye uwitwa Thiago Alcantara aramubwira ngo ndabishize mu minwe yawe akazi kose kagomba gukora wewe mfasha wabaye mu mediateur mwiza mfasha aba bakinyi banje hagati mu kibuga muri iyi minsi mbere yuko tuzohura na equipe yitwa Real Madrid ubura bankoreshereza imyimenyerezo kugira ngo bagaruke ku rwego rwiza turabe ko bashobora kugarura calibre yabo bari bariko umwaka uheze bivugwa ko aka kazi yahisemo kugahereza uyu mugabo bitewe nuko we agomba gufata umwanzuro wo kwita ku mayeri ingena agomba kwiga ingena agomba kuzibira uko ba adversaire bariko baramutsinda uko buceye uko bwije ariko nawe akavuga ngo cumfasha gutegura secteur yo muri mediane hanyuma ibijanye n'abakinyi b'imbere bo ndaza kumenya ndavyitegurira cyo kumwe n'abakinyi baba defenseur Edi kuba yegeranye n'umugabo yitwa Thiago Alcantara agahitamwe kumuhereza abakinyi beho hagati mu kibuga hari cyo biza gufasha Barcelona muri zinkino bimirije cyane cyane mbere yuko bashika kuri El Clasico kubona umenga ibintu vyose biriko biturunira kuri El Clasico. Je pense pas que ibintu byose biri guturunira kuri El Clasico ariko ndibaza ko habwo biri guturunira kuri calendrier ya Barcelona. Ejo niho twabivuze turavuga ngo burya nimba hari akazi gakomeye kuno ku 10 Afrika afise no kwikura Stanford kuvuga sombo uko yo kwikura hariya kuri El Clasico nako kuri Santiago kuko regal hari n'igihe Clasico idakinwa na performance y'imigwi boyamba niwe yavuze ku munsi w'ejo muri Clasico equipe irakoroka ari nziza mugabo mbi ikayitsinda hari igihe mbango babifatiye ku myumvire iyo migwi ibiri abakinyi fise bakorokanye mu kibuga hari n'igihe bishobora gufatira kuri umwe muri iyo migwi ibiri wumva ko ufite idea n'uwundi peu importe performance zabo twarabivuze ugira ngo nuko Xavi yari Xavi kuko atabikombe byinshi ya Barcelona tutabonye Barcelona nziza kwa Xavi inkino zose bakina mvango yarazitsinze Real ntiyazitsinze Xavi arakorokana equipe isanzwe ya Frank Yanikes agatikura Real ukabona ko yitikuye kandi ubona ko Real itarikiyo mvango yabuzaho yihemera Kike Setien umuragizi w'intama yarakoroka Santiago rero akayijugumiza canke si campaign rero kazi ikibura inzira isokana rero Clasico hanini ntibi ishami ushaka ufise abakinyi bawe beza uri gutwara za Champions League gutwara za La Liga ariko equipe yabuze ikombe ngaho ubona ko ifundikanya byose kuri Clasico ikagutsinda rero bisobanura ngo sinibaza kurondera performance nziza mu bakinyi biwe kuri Afrika agenda baha batandukanye ntabwo bishamikiye gutsinda Clasico gusa bishamikiye kuri calendrier na resultats z'uno mwaka ndakwibutse ko mu mwaka uheze Afrika yinjiranye na Thiago Alcantara muri Barcelona kandi byavuze ko pre-season yose mwaka uheze yaheze Alcantara ari wari kumenyereza abakinyi bo hagati mu kibuga kwande kwa Barcelona urabizi ko Marc Bernard mwaka uheze yabaye mwiza muri pre-season ku mwaka wa mbere wa Afrika aza kwavunika mvango mu ntango za La Liga bisobanura ngo kiretse utangwe kura umupira ubuvuba ntago tkorera kwemeranya ngo sinzi ko toreka kwemeranya ko unoti ya Thiago Alcantara yabaye umwe mu bakinyi beza mu migwi yose imvango yagiye acamo hagati mu kibuga meme yaba muri Bayern yaba muri uno musoni nyakinye Paris yaraciye muri Bayern ahubwo mengo yarakiniye Bayern sinzo avura abandi barakiniye Paris gushika uno munsi burya ikintu ca mbere urashaka kuba umukinyi mwiza mugabo niveau coaching cyangwa se coaching ntube mwiza muri coaching sivyo mugabo iyo uhuye n'umumenyereza mwiza kuri poste yiwiwe nziza uburonsi indi turufu Ona munsi Thiago Alcantara twe nuko nyene ifoto ntayitoye yarancitse
hari foto nabonye hirya y'ejo uno Thiago Alcantara ari mu myimenyerezo n'abakinnyi ba Barcelona nawe ari guparticipa muri je ari gukina yambaye godion ari gukina sivyo Zinedine Zidane kuri muri 6 za Real Madrid wajya hageze ikintu kijanye no kwiga ku makufra barapinga na Cristiano Ronaldo Zidane cyane barapinga na Cristiano Ronaldo bakavuga ati muri zitanu kinjiza winjiza nyinshi hagati ya jewe na wewe bakapingira ikintu kandi igihe cyose Zinedine Zidane yapinga no mukinnyi wa Madrid byarangira Zinedine Zidane ari watsinze nk'umumenyereza sibyo bisobanura ngo hariho icyo no kwita uburemere cyangwa se umutwaro ukoroka kuri Afrique mu gihe ufise umwe mu bakinyi beza hagati mu kibuga kandi uziko nimba uri Barcelona ukeneye kuba mwiza utegeza kuba hagati mu kibuga parcours no musore Thiago Alcantara nako ni wanashima amaze no bimaze no kuja kwintuze nyewe ko ari assistant wa Afrique yego sivyo Debi ariko wumve igituma ari karite uno musore umupira wigiye muri Barca Athletic uno mwana wa Ramasya sivyo yarakiniye Liverpool sivyo yakiniye Barcelona ava kwa Barcelona aja kwa Bayern yagiye yahamagawe na Pep Guardiola hari amafaranga amaze kugera kuri konti ya Barcelona avuye Manchester 2013 sewi waravuga ngo habaye détournement de la situation byari byamaze kurangira hari na party y'amafaranga na y'umu agent yamaze kuva kwa Manchester aja kwa Barcelona ariko mukinyi we aho yumviye koro ya Pep Guardiola aravuga ngo reka nje gukorana na mwene kuko twabanye hano muri Barcelona reka tujane kwa no muri meme wanashima yana mumenyereje yari Xavi Iniesta bari bakiri mwico gihe na Busquets byari bigoye kuwameneramo yari Busquets yari kana kuri poste ya Busquets yaragifise imyaka ine yo gukina aravuga ngo reka ndabiyo nkatira nje gukina n'umukinyi mwiza simperere kuri bando touche rero harakano bitwa gendura bukina Barca ban Liverpool wakini imigwi ikomeye cyane Liverpool atwa Champions League yari muri titre sivyo encore une fois ya umva aho hose yagiye aca yabari titre kandi imbere y'abamenyereza bakomeye nimba araciye mako kwa Pepe na Klopp umudagiri umunya Espanyol beza hari kintu bugize iki ubufise kandi binavuga ngo muri Bayern hari kuntu be na Pepe ku yagenda musomya ku tuntu tw'utumenyereza meme no kuri Jurgen Klopp muri Liverpool kukava mu gihugu mbona hari 6 yaba coach nawe hari gihe yogenda muri iyo ritme bigashoboka ariko kumenyerezwa n'umwiza hari gihe ubumuswa hari gihe umenyerezwa n'umwiza ariko we bikanga mubakubwira ko mubo yamenyereje bose byaranse ko ari nk'umusubirira nuwagira kavuga ngo hari ico nigiye kuri Ferguson niyo mpamvu hari abapushinga ngo hazi uwo namenye ndabe ko hari ico yanyigiye ko byaranse pezo rero ariko ubona ko mwiyise y'umupira w'amaguru bunyene tuvugana nibaza ko abamenyereza beza bava muri Espagne gusumba handi kumuronka ni avantage nini ya cyane kandi byavuzwe mu ntango ya championnat ariko sinzi kido byacajemwo gituma umuvandimwe badakorana ikintu kijanye n'impapuro no kwiga nibiki byavuze ko hari zimwe mu mpapuro wenyene ni decision yafashe kuna Barcelona na Afrique wenyene ni decision yafashe inyuma yuko bakoranye igihe kinini akabona ngo wanashima muri raporo Afrique yatanze bona sinzi ko mu nyugwego rw'abakinyi bo hagati ba Barcelona gwaraduze cyane muri pre-season kiya gihe cyose rero bakoreshwa no mugabo bitwa Thiago Alcantara sezitanguye baravuga ati no reka mbanze nje kurondera ibinyemera kuzoba umumenyereza hanyuma ngaruke ubwaragarutse cyane iyo ari avantage sirito kuba mediateur ba equipe hari ibyo ba Bernard agomba kubafasha bavuga urwo rurimi rumwe hari ibyo ba Casade bagomba kuhungukira hari experience agomba gufatikanya na Frankie de Jong iyo experience bakayipartage mwaba bana so ni avantage nini rero uko
ni avantage pe kugira ngo tuzaza kwirwa turabigaruka ko tunabijaniranye novuga ngo na match bafise muri iyi weekend ni equipe novuga ngo ifise ibikondoka bitari bike ariko bagiye gukina na equipe ya Giron equipe yasubiye inyuma tukibona ku rwego nk'ubwo yari iriko mu myaka ibiri heze wanashaka n'umwaka weze uravye ko uyu mwaka itanguye saison amahirwe angana iki yo kubona amanota 3 kugira ngo bona Papa Alba equipe itangure kuyunga n'abafana mbere yuko bashika muri za rendez-vous zigoye ku munsi muri iyi weekend ni ku munsi w'ejo sikera ni ku munsi ya birumvikana yuko muri Espagne baratangura uyu munsi ubwo turi kumwe na 1tbet abantu bagomba kumva yuko bagomba kongera gusoko kuza ku mirimo parce que CAF Champions League iratangura CAF Confederations Cup iratangura La Liga ovyedira kira Espanyol ku munsi w'ejo Barcelona igire gutya yakire sangapi saa 10:15 ino match abakunzi ba PJ Classic FM munwa amazi bizohera saa 10:00 turaza kuba turi kuraba 11 babarabo ba vrai oya Barcelona rero na Girona nkuko warubimbajije Girona ni equipe no musi yasubiye inyuma Girona yarasubiye inyuma cyane bro ni je ndibaza ko gashaka kuba kamace ka decrassage ku mugabo bita Deterrence Flick Girona ni ya 18 none ari champion yohera yokoroka sivyo iyi ni match yo ko bushitse erega tsinzwe match zibiri ivyo navyo ntaravyibagira waraba mu mvune ziriyo Rafinha ntabwo azoba atsinzwe na Paris Saint-Germain akurikiza na Sevilla birumvikana rero ubwo yuko agomba kuraba uburyo ki agaruka muri yo winning mentality akaraba uburyo ki atsinda runo rukino waraba ku bakinyi badahari nkuko twariko turabigaruka ko Rafinha ntahari sivyo no kuraba ko amuronkera iminota mikeya ariko ku bwanje sinibaza ko gutangura ndabona udufoto twa Alcantara mu myimenyerezo n'abakinyi ba Barcelona ifise imvune zingana buye Daniel Olmo sivyo muri make ifise Joan Garcia ifise Robert Lewandowski imvune ya mbere mwabagabo imvune ya mbere ibabaje kwa Barcelona ni ya Joan Garcia umunyezamu wabo warashima gusumba ni ya Rafinha niyo mukinyi ubona ko Rafinha harubwo gucumbije yega Rafinha hari ukuntu ubona ngo Flick arafise uburyo musubiriza kuri Rashford mwiza oya rafise ubwo gucumbisha kumwe kuri Rafinha sivyo Ter Stegen Rafinha Gavi Lewandowski Joan Garcia Daniel Olmo ababona hanumwe mugomba kubonamo sivyo ariko Lamine Yamal na Fermin Lopez hari uburyo kimushobora kubabona bari nko ku ntebe y'abasubirira abandi umuntu mumenyereza karaba uburyo ki abakoresha mu matches ariko ni equipe bagiye gukina na ifite imvune nyinshi Van Marte na Frances bafise amarouge Victor Tsigankov uwo bita Thomas Lemar aracakina mu abantu aracawutera Thomas Lemar Juan Carlos David Lopez Azedine Unahi usinanzi kwa Gezino Azedine unahagezaho Gezino nyine kuva hajya ni muri Rio cyangwa muri Marseille injury yavunitse ukuguru Abel Luiz uyu nawe namwe mu kinyibezi yarakomeye Donny van de Beek afise Tando Dashire imyaka mwaka canke urenga ubwo unavyararangiye Alejandro Frances nawe basikiba uko byamera ko sabo yababuze bose bazomanuka koko po ku Barca abarakomeye ba Gerard Martin mbona iyi match agomba gutangura mu kibuga kugira ngo agwize iyo sufre yo kumara minota 90 kuri Alejandro Balde Marcus Rashford we yagize na sortie mediatique avuga ngo I keeping to ati ndabandanya gukora gushika ngeze kuri niveau nakagombye kubandika inde Rashford ati sindi buhenzwe nako sindi buhendwe na zino performance muri zinkino ziherutse ati niva nkeneye kubako sindayibako that's why negeza gukora cyane ariko Daniel Olmara arashobora kuba ameze Daniel Olmara ameze neza iciza kazima Fermin yagarutse ya Daniel Olmara we ntawe ino match ya Girona nta ma precipitation ariko Frankie de Jong na Pedri bo barahari Jiri kunda arahari ariko binavuga ko Flick ngo ashaka kugereza kura buryo yoha umwanya muremure wo kuruka gusumba gukina kuri match ya Girona no mugabo witwa Pedri arabera icungo mu yangwe y'Imana na murunkiye tumwe mu dufoto twa Thiago Alcantara kumwe n'abakinya ba Barcelona mu myimenyerezo bivuye bavuga ngo
Hans Flick has tells Thiago Alcantara to start training the team's pay and the complete training session with the players in the micro games, in the lounge and in the bar control activity the midfielder work on. The idea is to improve the quality in midfield and collect aspects such as changing the front, ball out and the wicked passes. The German believes that Alcantara is the right one to improve in this aspect. Sivyo? Havuga ngo Hans Flick yabwiye Thiago Alcantara gutangura kuza kwana imyimenyerezo n'umugwi yaba ijya myimenyerezo mito canke izizi ijya myimenyerezo yose ayikwanye n'abakinyi yaba muco bitwa ama match cyo tunobakina mahajya bwa ngo nutudeka si vyamo mu match canke se ajya ma round bakora kujya kuntu ari kuntu bakora no gasanga baguma biruka basimba utuntu canke se mu gihe baba bari kwiga uburyo bar control canke se uburyo umupira bawo control ati ichifu canke se intego canke se ichifuzo ca Hans Flick nuko Thiago Alcantara yogaragaza karite hagati mu kibuga n'uburyo umukinya ashobora guhindukiza umupira neza sivyo ukuntu umukinya ashobora gusohora umupira hagati mu adversaire awufise n'ukungena umukinya ashobora gutanga pasi nziza urumva kwa kundi ubuhagaze kuri zibiri ukavuga ati ndanarije urukino ndungitse ku mukinya hagaze ku nimero 7 neza pasi kamushikako kwa kandi uvuga ngo mfashe umupira ku bimwe vya Pedri ndi mu adversaire batatu mbega ndabasohokana gute ndasohokana umupira hano gute cyakiri uvuga ngo ko magazano ufise umupira niye pasi ishobora kudushira mu ntego nziza yo kwaksera urukino tukaje kurondera igitsindo nivyo hanini ngo uno mudagi yizera ko Alcantara ari we muntu wenyine muri staff afise ashobora kugaragaza iyo karite kandi akayitransmeta mu bakinyi biwe rero abantu gusa rero haraka video nabonye nuko bitabiri kuri ko tukaba Lamine Yamal aramucenga akamumara kandi akamutsinda kuko Alcantara munyimyenyerezo mvango barize gukora timu Lamine Yamal ari imosiyo Alcantara yari ariko tunakudu dupasi twinyuma ukabona ariko dutanga neza yes nuko rero nuko vyifashe kuri equipe yitwa FC Barcelona nibaza ko ibenda ku mugoroba baraza kubigaruka ariko mu nkundire duce mu gihugu cy'Ubwongereza imisegonda mike imbere yuko tuvayo equipe